Mu gatondo kuri no munsi twarose amakuru ko hari umwana yatakaye ariko uwo mwana bakaba baramutoye. Uwo mwana yatowe n'umumama yitwa Mama Salima. Uwo mwana nubwo gerageza kumubaza ntashobora kukwishura, uno munsi ngo no yashoboye kwishura uwo mumama yuko yitwa Chris Venker. Akavuga yuko afise na senge yitwa Nadine. Uwo mwana avuga ko yisanze mu gisagara ca Gitega. Yazanwe na se wiwe amuvyara yagiye kumutora kwa bibi wiwe mu Ruyigi. Nubwo biruko uwo mwana yagerageje kubwira uwo muvyeyi ko se wiwe amuvyara yitwa Kwizera Siriro, nawe nyine we witwa Florida atakiri mu Burundi ari muri Tanzania. Uwo mwana kandi bagerageje kumubaza nubwo bagerageje kumubaza adashobora kukwishura, yagerageje kuvuga yuko se wiwe yamusanze ari kumwe na bibi wiwe aho yarasanzwe aba bari gukora ahantu bitwa muri Sinkangwa. Twagerageje kuganiriza uwo muvyeyi kugira ngo atubwire uko vy'uwo mwana vyifasha. Yabitubwiye muri kino kiganiro cyamaze umwanya muto. Reka tubaye ikaze kugikurikira ndetse mu gikurikire munagisangiza n'abandi kugira ngo uno mwana umuryango we umenye yagiye ndetse uze no kumutora. Tubahaye ikaze. Mama tuguhaye mwaramutse. Namahoro cyane. Mwagerageza kuduza akajwi kugira ngo no kubagora agende mwihanga. Nta kibazo. Kwidondora abariko baradukurikira. Cene twa Mama Salima. Nkaba ya gatano Gitega. Muri quartier Nyamugari. Yego. Voilà. Mama Salima rero yaduhaye ikaze. Uwo mwana rero bari kumwe ngira ngo mwavyumvise. Twashaka rero ubwire abadukurikirana kuri Sanista TV ibijanye n'inkuru y'uno mwana kumbure ngira ngo ntazobura umuntu amumenya gutyo bakamusubiza mu muryango. Cewe uyu mwana muri make je nari mu nama kw'izone ku musi wa gatanu w'indwi iheze. Yakwijindwi wanje ku wa gatanu hirya ejo. Hanyuma tuza tubona haje abagabo babiri, umugabo umwe n'undi musore akiri muto. Baca baravuga nyene turi mu nama ati twebwe ngaha turafise umwana yaje aho dukorera guhera saa 3. Ati n'ubu ntavuga ntatubwira yava, twari tumuzanye ngaha kw'izone murabe ico mudufasha. Je gatonya nzambona mama bamubwiye ati ntaco turabisubiramo, hanyuma nzambona bari imbere barampamagaye ati mubwira uwo mugabo wa mwana ko yasohotse. Hanyuma nyamu papa ndabimubwira cambwira ati ahubwo ngo umufashe. Duca turasohoka, dusohotse n'abandi nyene bose baca barasohoka. Umwana dusanga ari karivunagura hanze aja mu kaburimbi. Hanyuma niho twamuhendahenda turamugarukana nyene turamukora mu ibarabara. Hama baramubaza je ncani hagararira nyene ku ruhande nguma ndaba nongira numviriza nyene n'inama kubera hari abasohotse abandi baraguma mw'izone. Hanyuma baramubaza ati mwana ngo ndakwitwarire, undaza yanka, undaraza yanka. Je nyene twagaranye n'undi mu mama rongoye Ligue de Femmes aca atuma intoki yo turi. Hamanya mu mama ati ni jewe, aca arazunguza umutwe aca atuma urutoki wanje ati ugomba urya? Ngo yego. Ngo urya yitwa Mama Salima. Ngo niwe washimye? Ngo yego. Aca bambwira ati Mama Salima cese ni wawe ngo utora umwana wawe. Basi ndiyumvira ukuntu yantoye mu bandi ndavuga nta kundi. Iki ni igikorwa c'Imana. Nca ndamwegera aca aramfata ukuboko wenyine aca arambwira ati dutahe. Aca bambwira ati ahubwo zana telefone tumufotore turungike mu magroupe. Duca turamufotora turarungika mu magroupe menshi. Ni isaha rero sindabona mwenewe na chef de zone yari yambwiye ati raba ukuntu yovuga yava abavyeyi biwe kugira nce ndabirungika mu komine. Ntiyatubwiye na kimwe, ariko umunsi mu gatondo niho namufitinatisha kubera je keshi ndakunda gufitinatisha abana. Ndamufitinatisha nyene mejeje gusenga mvyutse mfashe ku gitanda nawe ari kumukeka ntiwe kandi uri kigugu wewe ntuzi na papa na mama ngomere wewe ko ari wewe ngo yaye mama
wiwawe niho nyene yatangura nyene ambwira ngo yitwa Florida ngamubwira nti we papa ntawuzi ngo papa ngo yitwa Kwizera none wewe warihe ngo mu Ruyigi ngo yadusanze mu ndimo ngo twe nabi nibibirindi zina giwe ntagiuzi ngo yitwa Nyokuru no ya nirindi bamuhamagara ngo nibibi ngo ahantu ngo kwisoko ngo hirya uyo kwisoko camvuga ni sawa nariko ndamufata amajwi kugira ndabe woza arambaza ko noca ndabimubwira basi rero urumva uko niko vyagenze ntigeze kubwira ho mu Ruyigi n'agace gatoyi yobazi nk'izina kugira ngo twumve ko kobera reference bariko baradukurikira mu mwonga bariko bararima sinzi sindahibuka neza mana ntaco uraja kuturungikira audio kumbure za nubwo bagerageje kumubaza adashobora kukwishura yagerageje kuvuga yuko se wiwe yamusanze ari kumwe na bibi wiwe aho yarasanzwe aba bari gukora ahantu bitwa muri Sinkangwa hama ugerageje kumuganiriza ubona aganira neza n'abandi bana cyane je ndabona batari karavuga kubera ko yabaza ko yadutinya keshi avugana na jewe amazina yo yakubwiye ko yitwa gute mwana Christe Kenzere Ventere Chris Venke Venke Chris ni sawa Chris so birashika kuko ari mu kibanza atamenyereye yahuye natwe ntatumenyereye naza ko ariyo mpamvu atari karavuga hamwe byoshika umwana hagahigiye kinini atarashobora kubona n'abavyeyi biwe nibaza yuko watacho bizogutwara uzokomeza kumufata neza ko gusa unu kubera natwe dukenye nta buryo dufise turakenye kandi isanzwe fise n'abandi bana atarabi wanje urumva uburyo ni buhoro ni buke nk'uburabona aciye ndabana hino n'uyu mwana hari gihe bishikiwa kagwara no ngenda kwa muganga gute ca ndemera nyene ndakora mu bukene reka nje kumuronderera uduhuzu ari be arambara cangiye no kwa muganga ndamwambike kubera hafise abana beshi n'imfuvyi muri make ntibafise base wabo rero mva bica bigora hari gihe nyene ugira ikigongwe mugabo kagira ati je nofasha muga kubera uburyo bukubufise naho wihagarara ko birahava bikagutekurukana neza yuko iyi video dukoze irasumba gatoyi audio yarigize bisi kirazunguruka wavuze urondeze umwana kuko umuntu ashobora kumva audio ugasanga n'izina ntagibuka caniki cyo ugasanga umwana yavuze amazina atari yo y'abavyeyi niki mugasanga babonye isura barashoboye kumumenya reka twizere yuko vuba cyane Imana izoca idufasha kutumurikira kumbure umwana umuryango ubone iyo yagiye hama baze bamutore mama tereka turangize kino kiganiro mvuge ko ari kiganiro iki kiyago dukoranye reka tukirangize tugushimira tunagusabira n'imihezagiro Imana ikomeze guhezagire gukomereze no mwo mutima mwiza wawe wo gufasha ufasha nabutazi kumbure Imana izogusubiza mu nkoko ari no mpamvu twagushishikariza gukomeza umufata nk'abandi bana nko kwabikoze bashaje ndabikora gose kandi je kesho usanga abana ndiko ndabafite natisha nk'uyu wewe ngiye na wararira akaguma nje inyuma ubu hariho nabandi bari ku mashure y'Korani umuhungu n'umukobwa abaje mbere ni woza ubona abirutse banyambira hama ikindi naco uyu yari yambwiye ko mama wiwe ari muri Tanzania papa wiwe nawe ariwe yari yagiye kumutora kwa bibi wiwe ntiyari bwashike batandukanye na papa wiwe gute urumva ukuntu batandukanye yaramushikanye muhira mugabo usanga umwana yarasohotse gatonya acatera ponyoka yibaza ngo agiye mu Ruyigi kwa bibi ngira ngo niko ndavyibaza Chris warugiye kwa bibi so birashoboka bikamugora kuvuga nk'uko nyene nawe mako murabibona
reka mama Salim tugushimire nibaza yuko abariko baradukurikira bakurikiranye hino kiganiro ni kiganiro kidasanzwe gitandukanye n'ibindi biganiro twara dukora ni kiganiro c'ubutabazi jo gufasha kuko umwana yatandukanye na famille nawe murano yuko atishimye arishimye twe twagenda arishimye bari kumwe na mama Salim ariko ari mu karere atazi so nibaza yuko mwese muza kubona kino kiganiro twabasaba yuko mwogisangiza benshi bashoboka kikagira kure kugira ngo uno mwana ashobore kubonana n'umuryango wiwe mama Salim turagushimiye namwe ndabashimiye cyane kuba mwandengutse ko kubera aho nari nagumye nterereza sinari nabonye numwe ari bundengukeko ndabashimiye namwe ko iki gikorwa mu bwiza kakigoro n'ukuntu mwandindiriye atariho nari mu bintu byo gusukura mu kaburi mukihangana mukandindira namwe Imana bahezagire uze mwame mwagize umwete kubituye mu mushika ko murakoze cyane ego si we gusa mama Salim urabona ko twahuye n'ijyambere tutanakuzi no kuvuga iyi televiziyo yacu yagiye kugira ngo Imana idufashije yayiduhaye izifashe n'abandi bose bazoyitura nibaze ko n'abandi bose bariko baradukurikira uzogira ikibazo kabisa ntaze yitinye murahawe ikaze imiryango iruguruye reka tugushimire yego murakoze cyane natewe ndabashimiye